udasanzwe, uyu musi w'impundu, uyu musi w'ugweze, bavyeyi babibarutse, inshuti n'abagenzi, mbere y'Imana ihoraho, ndaje kubashigikira, tuhari nk'ivyabona, hamwe mu bizirikana. Ndagize mwaramutse, ndagize mwiriwe kuba ariko baratwumviriza bari ahantu hatandukanye. Ikiganiro ni kijanye n'ivyerekeye akaranga mu gihugu cacu. Ku murongo turi kumwe na Atanazi asanzwe arongoye Krebe Ihunja. Nanje ku murongo kuri telefone turi kumwe ni Titi Trésor muwandanya mukurikira. Mwiriwe mwaramutse nako Atanazi. Mwaramutse neza Trésor. Ego iminsi myinshi. Ego Atanazi, turabipfurije imbere ko dutangura umunsi wa mpungu mwiza. Umunsi w'Imana mwiza wa twese. Ego Atanazi, mushobora kutubwira byinshi ku byerekeye imico n'akaranga, muratubwire byinshi ku byerekeye Krebe Ihunja. Byerekeye imico n'akaranga, igihugu cyose novuga kirafise imico, kirafise umuco wacu, kirafise akaranga. Hama kubyerekeye imico n'akaranga igihugu cyacu cy'u Burundi, novuga yuko ni ibintu byinshi, novuga ingoma arizo zinamenyekana cyane mu gihugu cyacu, aricyo u Burundi buzwiko cyane mu makungu. Hariho intambo y'intore nayo nyene ibica bigacika. Hariho rero n'intambo nyinshi zifatiye ku ntara kama z'igihugu cacu. Hari intambo nyinshi zagiye zibaho, usanga mu ntara kami Imbo bafise intambo, mu Buyogoma bafise intambo, mu Buragane bafise intambo, mu Mugamba uko intara kama hakaba ari intambo zijanye n'izo ntara bivanye n'abantu babaye. Ego Atanazi, nibaze ko noza ndabahamagara ku izina benshi bamenyereye Kiraya. Nta kibazo. Ego Kiraya, mwoshobora kuza muraducishiriza ko zimwe mu ntara nk'aho muvuga ko Imbo usanga hariho imbyino batamba, Ibuyogoma gutyo, mukaza muratubwira ni ingene zari zimeze canke zari zitwa. No guha akarorero nko mu Mugamba intambo y'amayaya niyo yamuka. Mu Buragane hari intambo twita Gasimbo, nako nyene mu makungu karazwi, niho kamuka. Hariho n'intambo bita Sebeya yamuka aho nyene mu Buragane. Tugiye mu Buyogoma hariyo umutsibo, intambo y'umutsibo niyo yamuka. Hariho intambo y'Ihuruma niyo yamuka. Hariyo n'intambo y'Ubudemera nayo nyene uzoyisanga mu Buyogoma. Hariho mu Bugesera dusangayo intore, hariho mu Kirimiro dusanga ingoma, hariho Imbo dusanga Akanyarusizi, tukahasanga n'Umuyebe n'izindi nyinshi. Ugiye hariho nk'ahantu bita Ivyanda mu Bututsi novuga muri Bururi, aho hari intambo yitwa Umuhanga ivaho Ivyanda. N'intambo ni nyinshi cyane ziri mu gihugu cacu. Ego none ndabaze akandi kabazo, mu gisagara ca Bujumbura ho nta ntambo yaho ihari? Igisagara ca Bujumbura kiri muri Imbo. Uko ugiye kuraba nuko mu gisagara ca Bujumbura ni ihuriro y'intara zose. Abantu bava imihingo yose bahurira mu gisagara ca Bujumbura bagaheza bakabana. Bikaca bituma twebwe mu gushiraho iyo migwi ndangakaranga, abo mu Buyogoma, ab'Imbo, abo mu Bututsi, abo mu Mugamba, abo mu Bugesera, bose abo mu Buyenzi duhurira hamwe, tukaja dushira hamwe vya bintu byose tukagenda turavyigishanya. Noneho ukaca usanga aha mu gisagara ca Bujumbura niho imigwi ndangakaranga ikomeye, naho na nyantambo nyinshi uzibonera. Ego Kiraya, none muri Krebe Ihunja hari intambo muvuga muti izi nizo ntambo dushira imbere gusumba izindi canke zose murazivyina? Ihunja nta ntambo nimwe dufise dushira imbere.
dutamba intambo zose turondera intambo zose zibaho zo mu Burundi tukazigisha urwaruka akaba ari nazo dushira imbere akaba ari nazo dutamba byose. Umugwi ndangakaranga ihunja woba ugeze mu ndirimbo zingana gute kuva umaze gutangura no kugeza aha ugeze? Umugwi ndangakaranga ihunja turamaze gukora imbyino zivuga zitabona zigera kuri 49. Turamaze gukora imbyino zibona amasanamu zigera kuri 11. Ubu turiko turakora izindi mbyino zibona 14. Turiko turakora amasanamu yazo turiko turakora n'izindi zitabona zivuga zishika kuri 16. Izo zose zija kuri za zindi mwavuze 40 gutyo 49 zizongerako. Okay, ndumva ko umugwi ndangakaranga ihunja ugeze ahantu heza. Umugwi ndangakaranga watanguye ryari? Neza na neza umugwi ndangakaranga ihunja wanovuga ko wabonye izuba mu kwezi kwa11 umwaka wa 2010. Mugabo watanguye gukora mu 2011 mu kwezi kwa kabiri niho twatanguye novuga kuboneka ku isoko, ariko twagiye kwemererwa imbere y'amategeko mu mwaka wa 2012 niho twagiye kwemererwa, niho twamenyekanye twaronse agrem. Ariko muri ico gihe twari tumaze gukora ibikorwa bitari bike, twari tumaze gukora n'izo mbyino zibona urukurikirane kwa mbere twemerewe rumaze kuja habona. Urumva umugwi ndangakaranga ihunja uramaze hafi imyaka 6 wemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi? Turamaze imyaka 6 twemerewe gukora, turamaze imyaka 8 tubayeho. Yego, imbere yuko dusozera ikiganiro cyacu muhamagarira iki urwaruka rw'amagwicaye muhira rufise ingabirano zitandukanye, muruhamagarira gukora iki kugira nabo bave kwama bicaye kandi benshi bize? Novuga urwaruka turuhamagarira gukora uburyo bwose bushoboka kugira ingabirano zabo bazerekane, si kuja mu migwi ndangakaranga gusa. Abazi gucapa bocapa, abazi gushona bagashona, abazi kuririmba bakaririmba, abazi gutamba bagatamba. Ibyo bintu byose tukabishira hamwe, ariko cyane cyane tutibagira akaranga k'igihugu cyacu, kuko igihugu cyose cyubakiwe ku mico n'akaranga yacu, cyo kiranga ico gihugu. Umaze gutakaranga utaye imico ubutaye novuga akaranga mutima k'igihugu, cyo gituma ko karanga kwaruka ko gahurumbira. Ndetse kuja hamwe muri benshi bibatuma mugira imigambi yo kwiteza imbere, mukisununurana rijya ubuzima bw'uno munsi bugoye, mukarondera ukuntu mwiteza imbere, ukuntu mwobaho, tutazeye ko imisi yose zo kwama dusaba leta nta buzigifise ishobora kuduha twese ko turi abantu benshi. Tukiga kuba muri hamwe biratuma no mu mutwe huguruka, biratuma mugira ivyiyumviro mugenda mufashanya muri tujya na turiya, bigatuma mutera imbere. Yego, murakoze cyane Perezida Kiraya usanzwe urongoye club ya ndangakaranga ihunja. Murakoze cyane nawe Trezor, ndagushimiye. Yego, murakoze cyane. Mwariko murakurikirana Titi Elijah, azwi ku izina rya Titi Elijah, ariko benshi mukamunzi kuri Titi Trezor. Mugire umunsi wa Mungu mwiza, murakoze cyane. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Uyu musi udasanzwe, uyu musi w'impundu, hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Inshuti n'abagenzi mbere y'Imana ihoraho, taje kubashigikira tuhari nk'ibyabona ame mubizirikana. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM.